Neza na neza tugeze igihe cy'isaha 11 z'umuhingamo mu gisagara ca Bujumbura. Mwariko mwibaza ngo ahantu si Bujumbura raba ingene hasa ni Kings Conference, mwari mubizi ryarabayeho ariko riragarutse ubugira kandi ni tele realite y'umudeje igira kabiri ingo akabijya rero uyu mwaka abari mwiganwa n'abakenyezi gusa abazogenda rero baratogwa mu ntari mwimwe bazohiganirwa ikibanza ca mbere aho wa mbere azotsindira ba miliyoni atagira ukwangana. Rero kuri no ntambwe ya mbere mu munota umwe gusa mu masegonda 60 baraza gushikiriza imigambi yabo. Abatogwa nabo baraza kugira kandi amahirwe yo kubandanya mu bice bikurikira. Iki ni kiganiro cacu kandi canyu mwagiteguriwe na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru ca Set for Common Ground mu mugambi wayo tuyage ifatwe mugongo na USAID. Uyu nawe nyene n'umudeje waje biteguye abantu b'Imana ariko rero nkuko mwayibonye mu ya mbere yaherutse bategerezwa kuronka bamantoro abantu babaherekeza bakabamanota bakabahanura kugira ngo barangure imigambi yabo. Umumantoro y'Ubujumbura rero muramuzi Claudette ngenda ndumwe yize ivyo kubaka ariko rero ntivyamubujije kwiyungunganya mu bijanye n'imigambi. Si byose vyamukundiye. Iyo message no umujene wese nombwira nti va hasi ukore va hasi utangure nta bwoba kuko iyo defi ya mbere kandi uzomwitsa ni Lydia Mutekano. Mwumvise yuko mu mpande zose byose bimeze neza cyane tugira tubazane turabe umana natwe rero dukurikirane ingene bavuga imigambi yabo mu munota uyu umwe. Dutangura rero kuri inde Mizero Carmen Gloria. Yajaberewe yaja kayangana kandi rero afise ubuyi reka agira twemeze n'uwibwiwe. Mwiriwe neza Carmen, ubaye wa mbere yinjira hano nayo n'amahirwe yo kubimfura mu munota umwe ugerageze gutubwira uwo mugambi wawe. Murakoze. Hama nkabafise umugambi wo gukora ubuyi nise buryohe. Ndakora ubuyi bw'abana bagitangura gufungura kuva ku mezi 6 gushika ku mezi 9, hanyuma ngakora nubwo kuva ku mezi 9 kuduga. Ndamaze kumva aha mu gisagara bavuga ubundi buyi, numva ashaka gutahura neza akarusho uzanye. Ubuyi bw'abana burimwo ibintu bikeya, no kuvuga burimwo ibigori, ingano, isoya n'amasaka n'ibiyoba. Ibintu bikeya kugira ngo umwana agitangura gufungura ntahere ku bintu byinshi. Ubu bw'abakuze nkaca nongeramwo uburo, umuceri na sezame. Hanyuma ubuyi bw'abana ntibarinda kubuyungurura nkuko abandi barinda kubuyungurura, jewe burayunguruye neza. Turagushimiye. Ndabashimiye nawe. Umugambi wawe ni mwiza. Kubona rero byo ushobora gukora umumama umufasoni niwo bagaburira abana, niwo bazi ibyo bakunda. Turaguteye intege n'ukuri. Ni umugambi mwiza cyane. Urakoze. Yagenze neza cyane. Nabikunze gose. Yego. Wakoresheje umwanya neza. Yego nawakoresheje. Ubonye batamukari. Oya ntibigeze bankarira. Bayaga neza cyane. N'impanuro bantekereye. Kuri bimeze neza. Bizeye kuza gutora. Ndavyizeye. Sawa. Urakoze. Iciza nuko amaze kubikora. Arashobora muri resisi preselection. Bega Berize wewe ko atacazanye kigaragaza umugambi wiwe. Ngira uri mu mutwe reka tumuha kanya. Umugambi wanje ni wo guproduiza biogaz. Twihweje ukuntu ibintu byo gucanisha ibiti, amakara, eka n'ibizuku, twaciye tuyumvira yindi produit twosubiriza ivyo bintu abanyagihugu boshobora gukoresha mu guteka kandi itonona ibidukikije. Aha, birakomeye. None uramaze gutangura kubikora? Donc natanguye kuma experience mato imbere yuko ngira umugambi nyezina. Hama ayo ma experience narayagize ndi jenyene, amwe aragira échec. Ndiko ndumviriza ivyo uri kuravuga. Numva umenga uracari mu rugero bwo kwiyumvira ukuntu bizogenda.
uramaze kugira aka experience gatonya mugabo ivyo uvuga n'ibintu byo binini mugabo muri uyu mwanya mbona umengo uracakeneye kwinonosora ariko turaguteye intege cyane unonosora uzogaruke murakoze urakoze byagenze gute none biravye byari ibintu biryoshe nyene ikiganiro kiryoshe abantu bari akeyante hama mukaganira neza sawa ego ingerero twumvirize ugukurikira mbega umugambi ugira muri iyo karato wowe umeze gute reka twumve serukiye société impersonnelle babundora bit farm umugambi wanje ni wokorora inkwavu nkazigwiza nkongera nkadandaza inyama nkadandaza n'inkwavu ku borozi nkaha agaciro n'ibintu byose biva ku rukwavu nk'amaganga y'urukwavu ni ifumbire ikomeye cyane ku barimyi nkakora n'ibirato bivuye mu rushato rw'urukwavu ayo maganga nayo ni urukwavu uba waracishije ahantu muri labo cyangwa urapfa gurekorta hama abantu bakagenda bakamija mu mirima oya hari ubushakashatsi bwakozwe litre y'amaganga uyivanga na 10 litre y'amazi kugira ushobore gufumbira ushaka naho gupoma kugira udukoko tugende ufata litre y'amaganga ukayivanga na 5 litre z'amazi je rero nshaka kubona ibirato ndabikoreko ego cyane nuratanga ni echantillo je cyo nshimye uraza umugambi wawe cyo ndabishimiye nuko wafashe urukwavu ukagira ku ntumbero zago gose uyu mugambi tugumye riri reka banza tubereka akakwavu karimo ego karimo nari bagiye kugafuna turabe Nene tuzoronka akanyama turonke n'agasakoshi n'ibirato dutabira imirima nta kisigaye urakoze cyane mbere iyo iragiye mugabo ndayibona imba gute none jewe ndanezerewe cyane kubona naje muri kino kibanza ndi mudeje ninda gushigikiye jewe ndishigikiye ibikorwa byanje nivyo bya tumwe ngire ngubu byo kuza ngaho ariko n'uyu muntu umwe naragushigikiye ubu turi kumwe Generoza arahetse ariko ntibimubuza gusigura umugambi wiwe kandi ariko aranawugendana reka tumuhakanye urakomeye yego ndakomeye cyane n'ikibondo cyawe yego bebe entrepreneur ntiwamusiga mu migambi yego tuyagire ku mugambi wawe yego twebwe rero tumaze kubona abakenyezi muri komine Mugina hamaze kuba igwirirana ry'abana benshi hama niho twaca tuvuga tuti none ko mbona inzara ikiguma itera mu muryango kandi n'ubukene bugaca bwinjira hagaca hadukaho n'ibigwara biturutse ku gufungura nabi twaciye tuja hamwe turi nk'abakenyezi bashika 25 niho twaciye tubona yuko ikizinu ari ingirakamaro aha narabikoze aha rero byagomba byame je ndabona ko waje nk'inyishu urumva uragwanya inzara uragwanya ingwara ziva kuri za kwashi uraguma hafi murakoze cyane turabishimye yego biragenze neza cyane yego ndayaza umugambi sigaje kubona inyishu y'umugambi wanje neza cyane reka naho ntawugumamo ndi umudeje nguma ndi umudeje urazi ikindi rero ndakubwire ifoko gushika ubu turi muri agroalimentaire agribusiness agroalimentaire kameme naho Burundi dukeneye kujya neza reka turahabe n'indi migambi tuyitondere nayo wumva wo kwiyumva gute natogwe natugize amahirwe yo gutogwa nzobandanya umugambi wanje ndashobora gutogwa no mu ndi tumudeje zokurikira Eniakol ni umwana akiri muto ariko kandi ngo ivyoza kare afise umugambi reka twumvize n'ingene awusigura hama nkaba ndi umuhinguzi nkongera nkadandaza amavuta y'ivoka mu bisanzwe n'amavoka ahiye
hama ndayanikiye aruma, hama iyo yumye ca ndayashira mu gatambara, hama nkaza ndakanya, niho hacavamwo aya mavuta. Ni ndakubaza umaze watanguje umutaho ungana gute, umaze kunguka yangana gute, umugambi ufise intumbero uri kuraraba y'uruja ni hehe? Natanguje amahera 5,000. 5,000. Ubu amahera mfise ni 36. Nayo washize mu kurangura amavoka? Ego niyo naranguje amavoka yo 36. Aya noya ndayadandaje yose azoba ari 88,000. Okay, bimaze igihe kingana gute? Ndamaze amezi 4 ubikora. Uwo mugambi urunguka gose. uraguma hafi. Murakoze. Bandanye n'ihiganwa ubucubitwa mu nde Bandanije urumva n'umugambi wanje ubukuze. Ego nawe ubucukura tukuvuje amahirwe. Murakoze. Sawa. Uyu mwana afisa ntafyina, reka tubandanye. Ariko nibaza nko muri finale ko bazamenyekeje narize cyane ko ndoshikira. Urumva neza kuzoshikaje cyane gose najenje ronka ibintu Fiora yaberewe n'umunyamugamba agira 6 muri 12 ashobora kubemetse. Hama nkaba nkora umwuga wo kujisha ibirato nkuko mubibona ngaha naje ndabizanye, nkaca nkora n'utundi bijanye cyane cyane ku bantu bakunda gushaza. Murabona naje nambaye amahereni ako mizosi, ako ku maboko, ku maguru ho urumva nashatse kujanisha ko ndabishaka. Niwo mugabo wanje dusanzwe dukoresha izi nyuzi mubona, inyuzi bakoresha mu kuroba. Ni inyuzi ziba zikomeye cyane ku buryo udakoresheje umucano ntushobora guca runo runyuzi. Urakoze Fiora. Ego. Ndabona umugambi wawe umengura amazigihe 2016. Ego. Udandaza ivyo birato. Ego. Ntunibigurishiriza he ko tutari bwabibone. Abakiriya bacu n'abakiriya benshi usanga bagendera mu modoka. Urumva n'abantu bakunda gushaza cyane kandi ukaba ufise n'isuku. Ufise abakozi babikora? Gushika ubu twese hamwe turi abantu 8. Muri abo 8 harimo abagore bangahe? Abagore turi 6. Umugabo umwe ajeje marketing, umuhungu umwe ajeje marketing, n'undi aza akora ibintu vy'amatalo. Sina abandi bose n'abagore je nkoresha. Turaza gusubiramo kuvyiga ivy'umugambi wawe, dusubire tushire mu mwiherero turabe. Ewe Asya we umugambi mwikarato. Reka tukumvirize. Kandi cyave zigenda ndazisubizeyo. Iziguruka ikagurukiraga twiruka twese. Umugambi wanje no korora inkoko. Igituma niyumviriye korora inkoko kuva kera narazikunda cyane. Rero nkavuga ati mu kwiteza imbere numva no korora inkoko. Amwe zogwara ko numva iyo zigwaye zihonera rimwe na rimwe. Risque yawe uyibona gute canke woyijera gute? Kuko umenga uhomvye urahomba kabisa. Uhomvye urahomvye gusa kenshi bw'iruhombe ntubuzikurikirana neza nyene. Ni kuvuga inkoko warinze ubona ko igwaye uco yizora ntuyigumiza mu zindi. Numva umenga wogenda ukabandanya ukawiga kugira ushiremwo akantu kakabijya nyene kerekana ko harimwo umukobwa w'ubwenge. Urabandanya ukora uvyige muga muri ndumudeje ya kabiri nturi selection. Murakoze. Naco tutazobona muri no higanwa ni nete aratuyagira ivyiwe. Ego umugambi wanje niwo koza inzu zivuye mu mashantier, hanyuma ibindi dukora turoza amapisine, kindi naco dukora turacapa amajarda tukayatera tukayakurikirana, hanyuma ikindi naco dukora turamenyereza barya bakora mu machambre mu hoteli babitwa aba femme de chambre, hanyuma ikindi naco dukora nuko turadandaza n'ibikoresho byo koza amatoilette n'amapisine. Numva kabisa uri multi service. None kumengo biracari uruvange rw'amaproje. Oya, si uruvange rw'amaproje ahubwo ni proje iri hamwe na hamwe mu vyerekeye isuku. Iwewe akabijya kawe naka. Ikintu ca mbere cyo notangura kuvuga umugambi nawe yumviriye kuko nabibaye nko muri experience nabikoreyemo
byaranciye ko na jewe ndazi yuko hariho akandi kantu ko kubiryobora gategezwa kubaho. Imbere yuko twiyumvira ikintu kinini cyane reka dutangure twiyumvira ikintu gito twikore neza hamwe umuntu wese afise shanti yavuga ati jewe umuntu wenyene nshobora guhamagara ni neti nashike ngaha nkorera. Urakoze. Je ndabona ko umugambi wawize kandi naravye amapaje arimo y'ibiharuro kuri ico kintu kimwe kimwe ukora. Je ndabona ko bizogufasha kugira ngo wiyegeranye utore ico uteza imbere muri ivyo hamushobore gufatanye n'intumbero utore ikintu kimwe nyene wumva uzi neza hamukibandanye neza. Aho tutagufasha ubu bandanya ukora umugambi nta nkeka kuzobishikaka. Nukuri wakoze cyane. Ni sawa. Ego. Ikintu gishasha cakubere gishasha. Cyambere gishasha ngira nuko yari batashoboye gutahura ko umuntu ashobora gukora ama projet menshi en même temps. Donc ni projet ifise ama service menshi. Bagomba kumpanura yuko nobanza nkaye zimwe canke nkareka zindi mugaje mbona yuko zose nozikora zose kubera ndumva ndiko ndazikora neza. Multi service umwete ni woraba ego vraiment wo mufasha kitora. Ego akeneye kusubiza hasi akitora akiyegeranya. Mbega udusharizo twiza we Arclene rero agira dusharize umugambi wiwe tumwumvirize. Mbona ufise utuntu twiza tubanguke tuguha umunota umwe utubwire udupresente umugambi wawe. Nitwa Arclene Hashimiya Turagiye abanserukira ishirahamwe Jeunesse au service d'un Burundi meilleur. Buterere ni zone yo muri commune Ntahangwa muri province ya Bujumbura Meri. Iyo zone ikaba ifise kimwe mu bibanza basesamwo imicafu imiryango yo muri ako karere yabangamiwe n'imicafu itabora bita plastiki mu kinyamazuru. Kugira dukemura ico kibazo twahisemwo guterera mu gukingira ibidukikije tubicishije muri ico bita mu Gifaransa le recyclage valorisant. Urakoze. None uravuze ko mukorera mu buterere mugatora amadeshe cyane cyane y'ama plastike muri ivyo vyose hagati harimo plastike. Ego iyi ni plastike. Ibi ni ama plastike nayo n'ama plastike indani n'ama plastike amabute agevamwo amazi tugerageza gushira ko ikindi kintu kugira bishobore kugira agaciro. Jean nico navuze recyclage valorisant. Tureka tumushe mu mwiherero. Ego. Mbega utu ducupa afise turimwo iki imiti canke ewe naje gira kutubwira. Projet yanje niyo gukora amasabuni n'amavuta bituma umuntu agarukana umubiri wiwe wa kera ku bantu batanguye kwisiga y'amavuta ahindura uruhu kuko muri ayo mavuta hari ibintu byinshi byonona umubiri. Rero aya mavuta yanje n'isabuni ni ibintu bikozwe mu bintu kama nk'aya rimwo intuze nigelo. Nigel urayironka ino? Ego iraboneka izimvye mugabo irahari. Iri importe. Importation iba yintu yama nigel. Hanyuma hari ukuntu nyene tuyakora hama tugakoresha ama huile végétale. Hama tugakoresha icitwa macérat huileux. Burya urashobora kuvanga ibintu naturel mugo ugasanga wakoze produit ishobora kugirira nabi umuntu. Hari laboratoire uregera canke novuga ko ni intambwe ntaratera cyane bivanye nuko je bwa mbere nkibikora byari ivyo wanje. Mu nyuma niho nabonye ko nabandi badamu n'abakobwa babikeneye kugira ngo bashobore guhagarika konona umubiri wabo. Reka gende anonosore gatoyi aheraheze no kuvyiga bishobore no gupimwa kugira kwera ikintu kija ku mubiri w'umuntu burya kiragoye ariko ni vyiza cyane. Ariko ubu dushimye kubanza kukurindiriza gatoyi. Urakoze cyane. Urakoze. Utega tubwire twiki tutari kutumuriza. Baranyifurije kubandanya niga. Urakoze cyane. Nuko reka tubandanye turabingene biriko biragenda ubona neza yuko bose bararyohewe bose barashima yaba uri karavamo canke uri karabandanya bose bameze neza. Abashariza bobo ntibari hake ariko babitandukanya mu kubivugwa. Nkaba ndongo ishirahamwe gitwa Hyacinth Art House rijejwe kurandura no guhingura icatsi cimeza Jacinthe do mu kirundi bacita irebe
ego hama uwo mugambi twawiyumvire kuko twari tumaze kumva yuko ico catsi ari kibi ku biyaga hani iwacu kibangamiye cane cane Tanganyika hama dusanga barakijisha twumva ati uwo mugambi ukingira ibidukikije uwo mugambi ushobora gufasha guteza imbere abana bari abahinga cane cane abakenyezi hama ukatwinjiriza akanoti reka tuwutangure ngo twereke ukuntu kameze ego ndabazanire hiyo none ico dusenga twese nuko iryo rebe ryovaho ku mazi ya Tanganyika nico twifuza n'ivyahona wowe uzocugira gute rero mu gihe cohona nyene kigahona jewe bari umunezero ariko urumva hariho n'ubundi buryo bwo kukirima mu mabasa naho ufata imifuko bijya bihema birimwo amazi kujya borora amafi ugatamwo Jacinthe igwirirana kwa kundi ni gake turonka bigeme bakorera muri iyo domaine nyene ya protection de l'environnement kandi murabo gushigikira nivyo yego ariko reka uravye n'indi migambi twagiye twumvirije ngaha turabona ko vyiza twokureka ukawiga ukabinonosora cane ubandanye turakwiteza umwaka uza urumva je bambwiye ngo umugambi wanje ngo manze ngende ndawagure ngo karacari gatoya nzogaruke ngo murinde umudeje ya gatatu none uriteguye ko uzoba waramaze kuduga washangiye gushaka umurindi ukomeye sawa murakoze Menedora aja abize byinshi no ku mutwe yashizeko ngira bijanye n'umugambi wiwe tumwumvirize amazina nitwa Menedora ndakengurukiye ndi umujishi akoresha ibyatsi kama n'ibitari kama iyo bikenewe hanyuma nkabasanzwe ndi muri koperative faire plus pour avoir plus ndi umukozi wa leta ariko nyuma y'akazi ka leta navuze nti ivyo kuba umurebwe bihagarare weekend sinta umwanya no kuja kurondera ibikoresho no gukurikirana amakomande dufise ego umukenyezi w'umurundi kazi nterakwiye kurera amaboko yarakwiye kumenya yuko ijya mpana afise naho yibaza ngo tugenegene sakagenegene ndabivugiye ngaha n'ubundi kugishasa utugenegene n'umugambi mwiza n'umwuga mwiza urimwo amahera menshi cyane rero wewe urafise intumbero urafise ahantu ushaka gushika cyane gose ubu nyene tuguhaye aya mahera muri ko murahiganirwa wumva wowe ukora iki intumbero ya mbere niyo kubona turiko turagwanya ubukene umunwa wose uronka icifungura umufuko ufise ifaranga ariko nanje kubw'umwihariko nanje ndakeneye yuko mva ahantu nkagera ahantu uyu mugambi tuwushe mu mwiherero urakoze Menedora ego murakoze namwe tugufashe ndabira n'ukuri amamwe namwe ngo rero ntibafise imigambi yo bazobatangaza afite je ndakunda numva umenga dukeneye des choses ziri plus innovant uyu unya ari muri nta innovation mbona umenga rimwe c'est dans numva umenga c'est pas même Carmen ni ibintu bimatswe gukora mugabo c'est pas aussi vulgarisé asha bariko baratanga amanota bigira bidadanuke abashizwe mu iherero ngabo baragarutse karibu kumengo mwatinye twanezerewe cyane no kubumviriza kandi amaproje yanyu twasanze vy'ukuri arimo ubuhinga n'ubushakashatsi mwese murabo gutera imbere mugabo ari ukuntu mwarushanijwe Arlene egera imbere bakubone karibu Menedora mwongera amashi bashe mwikomera amashi nawe murakoze ijoro ryiza ko mugarutse dufata iki murakoze cyane mwihangane n'ukuri tuzosubira biza bimeze neza cyane
sawa sawa reka tubandanye nuko rero muvyibuke hari abari baronse amahirwe yo gutorwa mu ba mbere abo nabo ni Bora hamwe na Generoza muje ngaho imbere yacu tubabone neza uko muri bane tugiye kugumana nk'abanyamigambi b'abakenyezi bacaguwe hano i Bujumbura muzokorana na jewe Madame Claudette comme mentor kugira ngo twitegure neza tuzohiganwa n'abandi bavuye hagati mu gihugu abavuye Igitega abavuye Muyinga bazoza muhiganwe nabo muri mwebwe ndizeye ko habwirizwa kuvamwo ubutwara agashima reka nabigiye kifiteri reka na voilà nabagiye kifiteri ego cyane nkuko mweko muradukurikirana mwabonye ko ibintu byari bimeze neza cyane ngaba rero muri babandi benshi baza ngaha bari kubatubwira imigambi yabo mwabonye neza yuko bamaboko igihumbi nibigiye koroha kuko tugiye rero guhiganwa nkuko babivuze mu ntara ya Gitega tuzocayo duci Muyinga batwemeze nabanye badukumbagaze hasi ndakubwije ukuri iri higanwa indumudeje rizoba rikomenda kurayiye nuko rero tubahe gahunda yo mu gice gikurikira twagiye mu kindi gice gikurikira tugira ati bye bye ubu ndumudeje